nukuvuga nk'ivyo uvuga ngo vy'ubwambure niki ivyo bintu bari bitera soni uje gusambana wiza umwana wawe wiza umuhungu wawe none wumva shadiko nta kintu kibabaje kubona umumara yari muri pension ese nyene abakidandaza bigakunda mugani Nibi passion urumva umwuga ntaba umwuga ntaba kiwukora wogendana n'umusambanyi ukazoreka gusambana biragoye kwe wogendana n'umwicanyi ukazoreka gufata imbuga itanga ucumita abandi usanga naho byagufasha wogendana na sune bakareka gusoneba nkawe aba bantu rero baragatsindwa n'Imana. Ladies and gentlemen, murumugisha kubana natwe tubakengurukire aho muri hose ni mu biganiro by'akarorero nka bino. Subscribinga nimba utarabikora ni kwa kugakengere uzohora buwa mbere kwironkera ibiganiro by'akarorero nka bino ku masanamu meza y'akarorero. Ndi kumwe n'umuhungu wanje yitwa Prince Keys, jewe nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God, Doctor of Love aka Diko aka the ambassador. Uyu munsi kwashitse mu kibanza ciza cyane citeka niho dusanze uno mukozi w'Imana biciye mu ndirimbo mpimbazamana. Kumuvuga mu izina bihava bingora kweri, reka yivuge. Turabakiriye mwidondore n'abantu badukurikiranye. Murakoze cyane ariko hari ukuntu wivuga nkumva kweri nubwo baburaje ufite amazina menshi aho mbanana yagabanije kugira ntituhatebere mu kiganiro aho jenje afata kamwe okay murakoze cyane ku mazina ni izina bamenyere cyane ni Koko Kezimana eko niyo mazina banzi ko cyane ariko ndi mama w'abana benshi eko mama w'abana benshi ego uvuze mama w'abana benshi hari abantu badaca babitahura nabo wavyaye canke harimo nabureze harabona vyaye abanje ni batanu ego Mana mpezagije ibitsina byose hakaba nabandi ndeze hakaba nabandi Imana yampaye kandi ego ikindi kintu ndakuzi ko nukuri na marene w'abantu benshi ego ndi marene w'abantu benshi ariko kandi ndabishimira Imana nandi mafuta Imana yampaye wibaza ko bakugomwe iki kubera ko umuntu akuravye uracari muto uri mama w'abana benshi nivyo ukaba marene nabo bera marene womenga bagusumbye imyaka canke murana yinganya kubera iki kukwizera kare mwico gihe ko tumenyereye aba marene usanga amenga imyaka itangiye kwiterera bon nanje ntavyonzi hari ibintu nyene nawe ugenda usanga wisangamwo hari gihe tuba turi kumwe n'umuntu tukaganira bon ari nk'ikintu ndamuhanura uko nyene mugabo ntazi yo bizoherera agacambwira ati nukuri igihe nicagera ni wowe nyene nta wundi ati umbwira ibintu mama tarambarira nyine ugasanga nyene ambwiye ibintu nk'ivyo nta wundi muntu ari bwabimbarire ni wewe ubikura hehe nanje nkamubwira ati ndavyisangamwo yego wow none nibaza ati nkweko barafashe nk'urundi rugendo rwo kwikorera ko kavate ba jengire nubake ino runo ruhande runuru hamwe abantu bambona mwico cizere ubundi kenshi ko umuntu avuga ni kwa bari uretse ko abantu nyene bakino gihe usanga bigoye kumenya ukuri ariko iyo ugendanye n'umuntu igihe kirekire uramumenya ukamenya icari n'icyo ashoboye muri ico gihe rero ucuraba cakindi ukeneye akaba ari cyo mukundira yego wow birumvikana cyane tuguhaye ikaze rero kuri no TV nubwo ari mwe mwabanje kutwakira twagiriye umugisha hano hantu Prince Keys wewe ngo ntazona heyibageko wabanje kutwakira ariko narakwe turakwakiriye murakoze cyane Imana baho umugisha kumikaze yego nkuko nabivuze uri umukozi w'Imana biciye mu ndirimbo mpimbazamana numva menga ntiko kwanzika mu kiyago turabanza kumenya ngo ko menga muri no minsi umuhamagaro wabaye urawujyamitse gato ntiko turakubona cyane muco wahamagariwe muco twakumenyeyemo kuririmba wabiretse bo umbwiye ikintu nkumbuye kandi ni ndindiranye igishika cyane ibintu byo kuririmba nabaye ndabihagaritse kubera hari ibindi bintu byabanje kuza imbere kuza nyuma yo kuririmba indirimbo za mbere ni ukuvuga yuko naciye ninjira mu bihe by'urubyaro Imana irampezagira yongera irampezagira
yongerera naguhezagira umva yarampezagiye yongera ikirampezagira kandi bica bituma uwo mugisha Imana impaye bidakunda ko nofatanya n'igikorwa cyo kuririmba naciye mbanza gukora igikorwa cyo kurera abana abana babiri bakurikirana cyane ni ukuvuga ngo byaciye bibanza kunstopa kugira ngo nshobore kubanza kubarera kuko hajya kirazira gutunganya ibyo abantu babonera hanze kandi n'iby'indani byarakunaniye aka kantu kirazira gutunganya ibyo abantu babonera hanze n'iby'indani byarakunaniye ni ukuvuga ku ruhande rwanyu ndiko ndabumva ntimukunda bino bavuga ngo gufekinga ubuzima hanze bakubona uku kandi indani uriko urasha nuko nyene hari akajambo Yesu yigeze kuvuga nahasomye hano muri Bibiliya hari ijambo Yesu yigeze kuvuga ngo mwamvamwe ziri kwimva akajambo Yesu yigeze kuvuga ngo mwamvamwe ziriko ibindi bintu basi zameze ko ibindi bintu ni ukuvuga yashatse kuvuga ugasanga umuntu uko avuga siko ari niko ndavyumva nk'ubu urabona imva ni ikintu kibi tubivuge nk'uko mugabo yiravye inyuma hari karo nuko rero urumva muri kino gihe urashaka kubona umuntu ukamubona ukamukunda yo ukabona nyene ko ari kimama kiri sympathique cyangwa ipapa kiri sympathique cyangwa igisore kiri sympathique ariko wagenda kuraba ibikorwa akora akora ikibi gusumba shetani oya ariko impwemu yazananye he kabisa niko vyamye biteye uno munsi cyane nta makuru mfise ariko ico novuga coco umuntu wese akwiye kwisuzuma giti ciwe yego kubera ko ubugege siko gutungana jewe rero naciye mpitamwo iyo nzira yo kubanza kugira ngo manze ndera abantu sinje kuririmba ivyo ndirimba no muhira vyarananiye mbanza kuririmbira mu nzu ubanza gutunganya ibyo mu nzu yawe hama nkaririmbira hanze mbanza kurera abana banje hama nkarera abandi none ibi bihe navyo nyene ko twumvise ari umugisha uno mugisha ni wakomeza kubaho abari baragukundira uriya wundi mugisha bazohava bakubura kubera ko Imana yakongera igahezagira uno mwaka n'ubundi turongera tukuba nizere ko Imana nayo izofyonda buto kubera ko umugisha Imana itanga ntupfu n'abantu umugisha Imana itanga ntupfu n'abantu yego Imana iguhaye umugisha iguha n'uburyo ushobora kuwujera yego kabisa twizere ariko yuko uno mwaka ata kindi kintu civanzemo abantu barongera bakubone ubahereza za ndirimbo nziza bakunze nukuri ndavyizeye ndizeye yuko uyu mwaka turimwo mu byo nizereye tuzohera ntasohoye indirimbo kandi abantu bazoyikunda si indirimbo nyinshi zanditse waramaze kwandika ni nyinshi pe ni nyinshi kabisa uvyumve igihe nikigera gusa uyu mwaka Imana ndasenga izongire neza ndayiririmbire yego hadushobora guheza na kino kiganiro n'iyindi yaje bitewe n'uburyo hora uzihabwa hari abantu ngo baba bariko basoma Bibiliya bakumva biraje umuntu aba ari mw'ibarabara ariko aratwara nk'imodoka akumva byisuka hari undi bafata ibifungo wowe ukunda guhabwa jewe nkunda iyo keshi ndiko ndasenga hafata umwanya ndije nyine ndiko ndasenga indirimbira amanuka canke ndiko ndasoma Bibiliya nkasoma nk'ahantu nkaza numva titre y'indirimbo iraje jewe kenshi indirimbo ndayikura mu gusoma Bibiliya canke mu gusenga kandi simbanza guhabwa indirimbo yose mbanza guhabwa titre y'ukuntu indirimbo izoba yitwa bihera ku matitre yego hamwe umaze kuronka titre uca wongera ukikorera ku kayandi ndonka lofre yego uvyandika munsi nyene cyangwa urafata igihe nyene ukongera ugasenga hari igihe canda kandika ahantu akomba narose canda kandika ahantu hama ikindi gihe ndiko ndasenga ibitero nka canda bironka wow birumvikana cyane murumva yuko abantu bamukunze mugiye kumuhabwa vuba twakwakiriye tukiri n'ubundi mu kwezi kwitiriwe agateka k'umukenyezi ubona yuko nawe umuntu akuravye no kujisho uri umukenyezi abushitse yamara kandi ni igihe gishitse havugwa ibitandukanye cyane cyane ku ruhande rw'abakenyezi aho hari na bamwe batangiye kuvuga ngo babakenyezi ba kera babakenyezi bibanga babakenyezi bakijijwe vya nyavyo ntibagihari
bigahora n'ahantu twatangiye tuvuga ngo nabo twabona menga barahari benshi bariyorobeka tukabona ujya muntu w'inyuma indani atari kameze. Kino kintu kiravuga ku bakenyezi uno munsi nk'umukenyezi w'imboneza twakiriye nawe urakibona mu kibana aho ubaye. Bo mana yanje nukuri ntakubeshi hari ibintu umuntu ashobora kuraba yego diko ukavuga ati nukuri akana kamuna yego nakamuna umugani wa ya filme ya Savas yego Savas yage niyihenze ati nakamuna hari umuntu aronka titre ugasanga igezweho mu gihe cyayo nyene no kuvuga ngo urashobora kubona umuntu je nk'umukenyezi hari ibintu ashobora gukora je nk'umukenyezi hari ibintu ashobora kuyumvira yego naho novyumvira ko sindabikore no kuvuga yuko ubundi umukenyezi nk'ubu tukiri mu kwezi kwitiriwe abagore yego umuntu nakwiye gushininga gusa ngo yambare imyambaro abego nkuko nanje bona nakuzemo igitenge nkitwikira mu mutwe rero nabo ko tubona baje nko kwitanganyika bagatamba yego bagatamba bakamati ya chini nibi bagaserebura ari ahubwo umuntu umukenyezi by'ukuri yatahuye banga ryo kuba umukenyezi agira ivyo akenyererako agira ivyo akenyererako na cyane cyane umukenyezi akijijwe ntaho watanguye kunjana hajya iyo ukunda umuntu cyangwa akunda ikintu hari ukuntu gifata urakwiye kugifata uko kiri nyene mu vy'ukuri ataburyarya burimo uburyarya buruzuye indyarya zamaza abantu indyarya hari ukuntu nawe usigaye ubona umuntu ukavuga ati none iyi si tugezemwo efi nari mu muhero w'isi ugomba ushike yego nukuri je harigenda biraba nkavuga ati nukuri umuntu wese niyiyeze hitunganye yego ukabona umuntu ishusho wa muzigamwo nk'umugore dufate nk'akarorero niwe twariko turavuga ugasanga kuri ibintu by'ibitera soni biteye isoni umuzi ngo n'umuntu akijijwe ivyo bintu sivyo tumaze imisi tubibona sinzi yuko wabibonye hano ku mbuga bitwa bacimamanda n'abandi benshi bazikoresha ukabona nk'umuntu yitwa ngo mama pastor ubwambure bwiwe buriko buratembera mu bantu bino bintu mu mugani babiza kuba biteye ubwoba nitwa wasanga byarinjiye bigashika no mu nzu y'Imana bigashika kuri babantu kwari twita ngo ni n'abakizwa undi mama pastor akwiye kwegera intama ziwe kandi mu mpemu no mukuri mu mwemu no mukuri yego nkuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mubwizanye ukuri n'abagenzi banyu bakwiye kubwirana zaburi ntibakwiye kubwirana ibisambura amashengero yabo ntibakwiye kubwirana ibibomora imitima y'abantu ahubwo bakwiye kugira kucyo Kristo adusaba no kuvuga nk'ivyo uvuga ngo vy'ubwambure ni iki ivyo bintu bari bitera soni iyo uyikunda ishengero uraryigura iyo ukunda intama zawe uraziba hafi sivyo none gadiko niko kuri rero iyo utanguye kuzana ibintu binyuranye n'ivyo ntuba witwa umukristo uba witwa indyarya ariko je byampaye kwibaza ese tubanze tureke n'umumama w'umukristo akijijwe muri no mvugo tuvugamwo abandi bitangwa barokore mbe yo umumama hoho ataratera iyo ntambwe ngo yitwa ukijijwe birakwiye yuko afuko yitwaye oya urazi igituma kuko nufuko witwaye bishobora kugira ingaruka mbi muri kazoza kandi nibishobora niko bimeze kuko icyo umuntu abiba nico yimbura umuntu akwiye kugira inyifato nziza naho bitoshoboka cyane ariko akagerageza akagerageza kubera ko aha kwisi bigato hafite ubuzima buto inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima buzobandanya inyuma y'ubu none wumva ivyo warimye ari byo ugiye kurya mva bizosha bigenda guteka diko vyo bari kibazo jeho nama nibaza ati nk'umuntu ya mafoto neko ndavuga abari hanze kw'imboga zidahanagura ejo umwana wawe akazokura canke ukagira abakwe n'abakazana napo sasa bagasanga nakuru wabo yari muri ivyo bintu bundi wibuhetse ukiza ngo uri ku mugongo sivyo none ushobora kubona umuntu agakora ivyaho no munsi nejo na hirya yejo bibiri ivuga ngo murabikora nkahora kibaza ngo mpanye nawe mwari kwazogera igihe Imana bigaragaza imbere y'amaso yawe ndetse n'ayabandi numva bizosha biherera he n'abandi bose babibona none umva uje gusambana wiza umwana wawe wiza umuhungu wawe none wumva shadiko nta kintu kibabaje kubona umumara yari muri pension
Umumara muri Kare sha muhungu aka kantu zindakumvise neza umumara ya pension ese nyene ndakubwiye ni abakidandaza bigakunda mugani za pension urumva umwuga ntaba umwuga ntaba kiwukora wowe umenya ko nawe uri kuri ino kamera hazogera ino kamera utabukiyiriko ibyo wakoze ariko bizosigira biragira iki biramvugira bizosigira birakuvugira bizosigara birakuvugira none umva bizosha bigenda gute kandi raba maraya burya ngo banapasiona n'ingoga kubera ko abavyeyi baguma bavyara abavyeyi baguma bavyara ugomba wisige ugomba wimekapure kubite makeup kubite ko mukorogo ukubitiye ko ibintu byose bishaka n'ibisusu wanashaka kugenda ubiguru bishireko hazogera igihe byose bihagarara ubu ngo barabiteza kabisa nta kibazo isusu birahari biruzuye kandi mugabaye mari ariko witonde ubu ngo aranasaza mugaba ari umukire akagenda sinzi ibintu byateye by'amassage ari kuvoma niko umuntu ngo bakamusubiza itota kongera akabaga kumwe aha yarakara kaje umusaza ngene abari umusaza ibi byose bigira igihe bibiri bivuga ngo ikintu cyose n'igihe cyacu rero bivuga ngo amahirwe yawe nuyaronkura ya profita ko ntaza kenshi rero uwo mugore nk'umugore akunda umugabo wiwe ntakwiye kumushira hanze none abamushize hanze oya hari gushaka kugira nyene nta muntu nyene aburo tudefo umuntu ukunda ntushobora kumufata uko ushatse umuntu ukunda uramufukafuka umuntu ukunda uramwitwararika ukamenya ko hari icyo akeneye ukamenya ko kandi hari n'icyo abura sibyo none kandi rero nta kintu ubucanze kuko ubundi wavyiteye ntibimutera isoni aho muri ico gihe ibintu byo byamaze kuja hanze none umva uzoba ukibaye umukenyezi canke uzoba ukibaye wa mugabo ari strong ufite ico wambariye ntibikunda ntuzoba ugikomeye rero muri ico gihe wewe nukuraba ukagira ibanga kandi ibanga ngo ribangirwa ingata muri kino gihe bakubwira ngo amasa ya kera ntagihomba urutaro sivyo ariko nagomba ndakubwira abantu b'Imana baracahari abakenyezi b'Imana baracahari nubwo umuntu umwe ashobora kubingyajya ariko abantu singyajya bose oya uwo bakenera no munsi abaronderere abo bakenyezi bibingyajya nk'umusore ubu yumva ati jewe nshaka kwiyubakira ndi umusore afise vision yubaha Imana arondererehe umukobwa ariwe mukenyezi wejo hazoza wibanga so mukeneye none amuronderere ku mavi aha nitubeshane sivyo ubundi akubwira icyo umuntu abura araje kukirondera sivyo akantu ro nshaka kumfasha ukumva yego kera n'umusano umubajije akamati wifuza umugore ameze gute yakubwira ngo akijijwe yubaha Imana asenga ariko sinzi ko mva abantu tumaze umwanya tuvuga dusanze hantu tworondereye hashobora kuba haratewe gusumba naho twiyumvira wa muntu akeneye umugore w'akarorero azomukura he wa muntu akeneye umugore w'akarorero kandi umugore yifuza myiza w'amafresheri sawa nakubwiye senga urabyumva neza uko icyo wahawe n'Imana nawe ukigenda nturira uvuga ati izompa ikindi kandi azona gikuye aho rero naje nyumve ntunkwepeshe oya jewe sinanse kukumva uranyumva neza kubera ko ushobora kumbwira ati rega twese ibyo turimwe sivyo twasengeye birashoboka ibintu kabyisangamo kandi ikindi kintu nokubusa si bose bafise uko kwemera uri kuravuga yego si bose bumva ko batereza gusengera ibintu utashoboye kubisengera rero raba ingeso ziwe fata umwanya wo kumwiga kandi wavuze yuko abo biyorobeka bigoye no kumenya reka ndakubyiza ukuri umuntu mwagenda n'igihe kirekire ukaraba nabo bagendana uwo muntu uzomumenya sawa banzura abo bagendana ubanzura ibyo akora n'icyari ntuzomara imyaka 2-3 utarashobora kumudekuvura aho naho hacaza ikibazo c'uno munsi c'abantu bavuga ngo gukundana igihe kinini mu rukundo rw'uno munsi biragoye mbabarira fiançailles burya ngo ntigiteba mumenyana ku wa mbere kuko mu kwa mbere kundi wa mbere wo mu kwa kabiri mu rugo diko ndakubwira umuntu icyo akeneye arakirondera kandi agiha umwanya uranyumva neza ndakumva icyo ukeneye urakirondera kandi ukagiha umwanya kubera ko utagihaye umwanya ntuzobura abandi bagiha umwanya ego nukuvuga yuko umuntu ukeneye muha umwanya nawe guha umwanya nimwagendana iminsi 2 3 4 5 6 ntuzoyoberwa amakuru yewe daboro je maze kumenya aho mugendana camenya diko wariwe hari akantu bavuga nkuko ntibuka neza bavuga ngo mbwira abagenzi bawe ndakubwira uri none
aho rero muri wa kugendana n'imborerwa biragoye ko nawe utazo none gashadiko wogendana n'umusambanyi ukazoreka gusambana sha biragoye kwe wogendana n'umwicanyi ukazoreka gufata imbuga itanga ucumita abandi usanga naho byagufasha wogendana na sune bakareka gusoneba nkawe urumva uwo mugani wo baranawuciye none we wumva wewe rero mu gihe wase inzira yo gusenga kubera atavyushoboye hariko nakomanda kubwira ngo n'ubura umwanya wo gusenga wo gucunga sera umuntu ubura Sinumvise neza ko kana ni wabura umwanya wo gusenga wo gucunga sera umuntu ubura oya bisigura yuko iyo ubuze umwanya w'ikintu mu gihe uhuye n'ikibazo ntubura umwanya wo kuba muri za ngorane si ikintu kirakomeye cyane sasa tugaruke gato ku kintu cyo gusenga kumenya Imana ni no mu bantu bashigikiye ico kintu ariko kandi hari ikintu nama nibaza ngo basokuru kera hari abatunzwe no kubandwa na bintu by'amashengero batigeze babihonyoramo ariko ugasanga yarubakanye na nyogokuru bakamarana n'imyaka 100 ntibivuze ko ibibazo mu rugo bitaba ariko bararambana ntibigeze bagira bino by'amadivorce byatewe no munsi bigwiriye cyane bajya nabo tuza kuvuga ko bafashijwe n'iki bajya bafashijwe n'ikintu cyo kwihangana uko ivyo bintu byo kubandwa kubera nyene hajya ikirusha ubundi ubushobozi nico gitwara ikindi kubera ko atambaraga zo gusenga zari zihari tangufu zo gusenga zari zihari haca habaho za nguvu zo kwizera ibigirwamana hajya ikintu umuntu abayemwe igihe kirekire nico yitukuri ni ukuvuga nibyo bari barimwo ico gihe rero ni ukuvuga ngo icyatuma bubaka bavuga ngo ni ukugera ikibuye kurindi ariko ubu unya kabe gatonya gusa campamagara diko fisi inkuru ishushe itagira ivumbi ingo arahiye diko ingo urihe koroka ni ukuvuga ngo amakamera nabo ba prince mu kuyatsa bafite undi buto ubona yihoreye ariko abafite amakuru ni ukuvuga icyabatunga rero nico baragira ibanga ariko ubu umuntu akijijwe usanga nta banga afise umugabo yubatse ugasanga nta banga afise umugore ugasanga nta banga afise kandi kumanda kumenyesha umugabo n'umugore ibya bimaze kuja hanze urugo ruba rusambutse ego muganga nk'abamarene n'abaparene baza babyumvise nta kibazo umviriza diko bakeneye kumenya n'ibindi umva ntidukwegereko ubundi kibazo cy'umugabo n'umugore babwiriza kubihereza hariye wabo mu cyumba mu cyumba c'ibanga ryabo ugomba kwicara mukavuga ati mbega n'ibintu byazananye hehe umwe aduze undi agacamanuka sawa hakabaho kubahana vuga ati wowe ujejwe ibi nanje njejwe ibi jewe ndiki nawe uri iki sawa mukaba mu buryo bwo kuzuzanya hama ibikunaniye utomboye ukaba wubaha Imana ibikunaniye ushugira iki usenga birivuga ngo ubabaye nasenge unezerewe naririmba ishimwe ariko ntitukamere nka zangyajya ntushobora kwama umusukoni ntushobora kwama ku munyinya oya ivyo bavyita ubujyajya umuntu wese nabe icyari mu rugo hama habeho kubahana sawa kuko umugabo utakimwubaha nico gituma none ndazo mukubahira umugabo acha yubahwa na babandi bo hanze sawa none ubu musize mu maboko y'ababa none umva ryabanga ritabarigiye kandi nabo nyene sinibaza ko baba mwubaha ahubwo ubu bagururiye umwanya wo kugira ico bamuronka neza cyane kandi ico bakeneye bakirose ushika nka babandi bose nawe arakuva akaja kurondera abandi sivyo none arakuva akaja kurondera abandi rero nukuvuga ngo wiyubare ico tuma urugo ururimwo rusambuka sawa wiyubara uri mu ngoro y'Imana ugenda uzi ngo ugiye gusenga apana kugenda kurondera amakuru y'urusaku icare mu ntebe uvuga ati Imana nje kurondera wewe ibindi ntibikuraba ubundi mwishengero diko ni nahantu umuntu aronkera umunezero umuntu aba yirutse iyo misi yose kandi twirinda no kuba abanyantu niho mbona umugane wa muntu yarakwiye kuruhukirana no umuntu arahagera ugasanga ari mu nsaku z'aba mama bagenzi we ukumva ngo numuhabara wa pastor ningorane diko ningorane Imana tutabare cyane ukumva ngo rikaraburana itongo nuwo basenga diko ubundi mwishengero nahantu umuntu agenda akaruhukira akabwira Imana ati ndaje uko biri kose ndaje ndukunye numbona hama Imana ikamutunganiriza sawa ariko muri kino gihe wicara umuntu ngo
bajyanajyana inzara nguhenaka mwishengero sano tugenda kurabira ibitenge bigezweho n'amabaza agezweho mwishengero tuba dushaka kumva bibiliya n'ijambo ry'Imana hama ivyo bindi navyo I don't care birumvikana kabisa ntibabituraba uvuze akantu ko mu rusengero nibuka ko baba akenyezi aho n'abasigaye baja mu rusengero rimwe bambaye inyambaro zo no bivuga gute zisitaza abagabo ega nako tukavuga sanga handi umugabo yaragiye gukirira agiye mu bigeragezo akantu k'inyambaro nako nyene marene mugacunge neza umviriza diko ukaja mu rusengero kugerageza abagabo kwe umva diko we nakubwiye canke n'abagabo nabo nyene bangaza imitima bakabona n'ibyo batari kubona diko mwishengero numva ngene no vyita mwishengero ugiye kurondera usakura ruronka ugiye kurondera n'agakiza urakaronka sawa ugiye no kurondera inyambaro razironka je nsigaye mbona abantu bari ubwoko gutatu mwishengero yego hari ubwoko sigaye mbona mwishengero ry'Imana sigaye mbona abaza ari uko baje kurondera Imana hagace haba n'abandi baza ari uko baje kurondera urusaku wa kabiri hakaba n'abandi baza mu rushengero aba gatatu baza mu rushengero kugira ngo berekane uko bambaye n'inyambaro kandi rero abo rero baza berekana inyambaro baca baza bacerewe kugira ngo babone ingene bakuna abantu bose batekereje yanatambuke n'imbaraga hotaro n'umwe kabisa atomboje nabo akahasanga amatapu urumva nyene babipfuye akarato nikavuga ariko rero mu bisanzwe abo bantu bose babiri ntibakwiye kudusamaza bakwiye kudusamaza ahubwo mbere n'abakane baza bacerewe kumvo zitandukanye byabagoye baza bacerewe kumvo zako byabagoye no kumvo zumvikana ataribo no kuvuga hari abantu baza mu ishengero ndagusubiriremwo ushobora kutavyumvise neza hari abaza mu ishengero kugira ngo bumve Imana bumva Imana n'ikibabwira n'ikibagomba hari n'abandi baza mu rushengero rero kugira ngo barondera amakuru atariyo kugira ngo bacafuze ishengero n'umugwi wa kabiri hagaca haba n'undi mugwi ugira gatatu winjira mu ishengero kugira ngo berekane inyambaro numva ni nko kurata kwemeza abantu bemeza hama bidanda ni nko kuranga kwemeza abantu hari n'abantu rero baca baza bacerewe kumvo zitandukanye nk'akarorero urabona ibi bihe turimo kwideplaza ko bigoye usanga byasinge nashobora kuhagera uwo rero nawe nta muntu akwiye kumucira urubanza kuko umucira urubanza ucizura mu déplacement zozuraza kare ariko mbere n'abandi urose n'ubwa gatanu yego hari n'abandi baza kugira ngo babone ko ari ba provider bababone bababone ko ari abantu bashoboye ibintu byose aribo babikora badahari Imana itavuga badahari Imana itabandanya badahari ishengero bari hagaze nibo bari babandi hagaze nkabijya ngo byo kwiyemeza bahaguruka bwa mbere canke gutanga ishikanwa bategereza kwerekana ko bagiye imbere hari habiyemeza bakabikora hari n'abandi rero baheruka kubivuga gutyo gusa wewe bakaguma kuri liste bakibaza ngo ishengero ko ratera imbere kumbe hari abamaze kugica abo bantu rero baragatsindwa n'Imana abo bantu Imana ibakure mu ishengero abo bantu Imana irakwiye kubahindura irakwiye kubahindura ikabereka ko ivyo bakora atari byo nyene umurimo w'Imana ukabandanya rero umukenyezi agomba kugira ivyo akenyereye umukenyezi si imyambaro bona twambaye umukenyezi n'umuntu akunga umukenyezi n'umuntu yihangana umukenyezi n'umuntu ataguma agira mu ngeso mba atagira mu nsaku umukenyezi si mitabavuma oya rero ivyo bintu turakwiye kubimenya tukabishira mu mutwe neza na neza ukamenya icyo uri ncujejwe hamwe naho uzogenda kizosigara kirakuvugira ni ubujyajya bwabaye bwinshi cyane ubujyajya ni bwinshi ubujyajya bwabaye bwinshi je natuhemo ikintu cyitwa ngo ubujyajya bufatanye no kwiyorobeka noneho kwiyorobeka sanse birimo numva n'ubundi bigaruka bikaba ubujyajya ubujyajya si bwiza n'ukuri ubujyajya diko ni waba nkunda sawa mbwira ko unkunda hakiri kare mpostinga ngihema ndagupostinga ugihema ibintu byo kuza kumbwira nyuma ngo ujye ngo yari umugenzi oya
canke ngo ndakubeshe ngo uraberewe nagera imbere nce ngibintu ma prince ngo wapi ngo wabonye aho yareka umva ibyiza byose unyifuriza bimenye yari wow bimenye amashugo yawe bayaguha mana yanje apana kuyampera hari yanguje gukubura imva na Jane arapfuye suko bimeze ni ukuvuga ngo umuntu wese akwiye kubwizanya ukuri na mugenzi we uri mwishengero uvuga ivyubaka pani bibomora uri mu kazi ntukore nk'umucangero wow kora igikorwa cyawe neza hama numara kugikora Imana zo gucira inzira yego kuko iyo umuntu akoze nk'umucangero aratwara utwiwe akagenda abo ni bamwe Yesu yavuga ngo baramaze kugira iki guhembwa numva no kuvuga ibyawe bagiye bijanye nta bindi uzoja kubaza rero muri kino gihe abakizwa bubu dukijijwe nk'abacangero ivyo umuntu akeneye atabibonye inyifata ihinduka bisigura ngo haro n'ababijamwo kubw'inyungu atari izo gushaka gukizwa byanyabwo barondera ijoro hari umuntu aje gusenga kugira ngo aronke umugore mu rushengero hari umuntu aje gusenga kugira ngo bamugire pastor mu rushengero hari umuntu agenda gusenga kugira ngo titre akeneye ayironke mu kazi aha canke hariya rero no kuvuga ngo vyose umuntu arakwiye kugira iki kwiyubara mbega bagiye mu ishengero ugiye kurondera iki mbega ivyo ukeneye mu gihe utabirose wa muntu wawe indani umva dacaje habona umvikana wa muntu wanyegeje bageze ko aboneka wa muntu wanyegeza acaje habona kubera iki za nyungu zawe za nyungu ziwe umva ko ziba zigiye kabisa nkuko umuntu akijijwe ngo hewe ngo werindira ngo tuzohega duhigure wewe ngo jewe ntunzi wewe nde mbone si wati ni udongo ugasanga ariko aragutega iminsi ngo uzombona kabisa umuntu ni muhe muzivuye nk'imisegonda Theogene yararirimbye neza ngo biga by'imitego ntumbaze ugasanga uriko ririmbo tega imitego abantu aho yareka hajya Imana niyifise ubuzima bw'umuntu sivyo none umuntu nakagutera ubwoba ariko hajya Imana niyo muremyi wa byose Imana niyo muremyi wa byose rero mugihe iyo muremyi wa byose nta mwana w'umuntu akwiye kudutera ubwoba umwana w'umuntu mwubahe ukora ivyo ujejwe neza hama ibisigaye Imana niyo mucamanza w'ukuri kabisa n'ubu twakiriye umukozi w'Imana twababwiye n'ubu tuba twumva twoharara ariko reka turagejeje hano no munsi Imana dufise nuko akaryo nikadukundire katuzigama ndizera yuko azongera aduha kanya sivyo gamarene ubu tukwita marene pana marene kubera impamvu runaka y'umuntu uri marene wa benshi je niko nginda kubatije yewe ni benshi kwera ubu ndabashira ku rupapuro nabone banako ko turasangira inyigisho ubu uri marene wabo ndi marene nyene nuko nyene fata nyene kamarene bongere kwa kantu kamare rero kwapanda kubaza ngo umukenyezi w'akarero yitware gute wagiye bivuga babyumvise gose yamara kandi nk'ubu ushobora kufisa kandi kajambo kadudubiza mu mutima mpwema ariko arakubwira tugahereze ko hanyuma twahora duherekeza abandi uno munsi nimwe muca muduherekeza murakoze cyane diko nagoma ndakubwire namwe bantu mwese mudukurikirana na Prince urimo novuga byinshi ariko byinshi nabivuze turi kubujyajya ubujyajya mu ishengero buhagarare ubujyajya mu kazi buhagarare ubujyajya ku nshuti buhagarare ubujyajya ku bagenzi buhagarare ubujyajya mu bana buhagarare kuko birateye isoni ibintu biko birabera hanze aho umuntu atakibwizanya ukuri na mugenzi we gerageza ukora ivyo ujejwe neza ivyo udashoboye bwira Yesu agushoboze hama ibisigaye uzobona ukuboko kw'Imana kugenda mu bintu vyawe buke n'ivyanka ngaha ejo Imana izo gucira inzira handi uze wemera ivyo ushitsa ivyo udashoboye gushitsa ubireke mwavyumvise neza rero no basabira amahoro n'umugisha Imana ibashoboze ivyo mudashoboye hama iganza cy'Imana kijane namwe amen ibyanyu bize birabwe na benshi kabisa muze mukore mutera imbere hanyuma mwubaha Imana kandi twubaha Imana hanyuma Imana izoducira inzira nitwifatanya n'Imana Imana ikaduha ubuntu bwayo buzoduha abantu bazoduha ibintu bya bintu uzobikemuza ibibazo byacu amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda cyane hama Yesu akandusha shalom bye bye